umugore atashobora kuza ababikora bazumva navyo andongorera iruhande y'amazi adasuma. Kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. Mugaho ico bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene kwiye gusenga. Vyugushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri no musi mushasha Imana ikorera. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye. Mwese muriko muranyumviriza, Imana ibaha umugisha. Tugomba turabe ibwirizwa rikuru. Ego ibi bintu bifise ibihari vyinshi ku vyerekeye vy'amabwirizwa, ibihari vyinshi, ariko nagomba nakubwira inama reka ibihari vyinshi Bibiliya niyo nyishu. Ego Imana hariya mwitangurira yatangutanga ibwirizwa rimwe, ibwira Adamu ati ni ibiti byose wemererwa kubiryako, mugabo igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi n'ubuzu kigeko, uwo ni wakiryako nakabuza uzopfa. Yarahawe ubwirizwa rimwe, mugabo iryo bwirizwa rimwe ryaramunaniye yavuyeho ajya kuri ico giti Imana yamubujijeko. Haciye haza ayandi mabwirizwa Imana yazanye ayandi mabwirizwa ashika 10. Ayo mabwirizwa ashika 10 nayo nyene abantu yarabananiye, nta numwe yashikije, nta numwe yashoboye. Iyo bayashobora na Yesu ntiyari kuza, mugabo ko ata numwe yashoboye ari akwiyuza kuyashitsa. Noneho abayahudi baragiye ngo bashirako menshi, ararenga ngo arenga n'amajana 6, mabwirizwa arenga amajana 6 bagiye barashirako amabwirizwa menshi, mugabo ivyo byose baraheba ngo bakavyambara ngaha mw'izosi, ariko vyarabatsinda. Ariko tugomba turabe rero mu butumwa bwiza bwa Matayo igice 22 ku murongo wa 36 tugeze 39 ibwirizwa nyakuri. Havuga gute? Havuga ngo ibwirizwa rikuru. Abafarisayo bumvise ko Yesu yajoreje abasadukayo bakoranira hamwe. Umwe muri bo umwigisha w'ivyagezwe amugeza ati, mwigisha, ibwirizwa risumba ayandi mu vyagezwe niriye? Aramwishura ati, mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo niryo rihambaye rya mbere. Hari n'irindi rya kabiri rimeze nkaryo riti, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Kuri ayo mabwirizwa yombi ivyagezwe vyose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niho vyenena. Imana nishimye cyane. Nagomba unyumvirize wewe ukunda kuba ufise ibihari vy'amabwirizwa, vyerekeye amabwirizwa. Nagomba nakubwire ko ibi uvyumve kuko nutavyumva na kaziki wawe. Hariya twumvise ko ari amabwirizwa ariho ngo twumvise neza hariya usomye hariya muntu uzeye usomye hariya mu katurabe ayo majambo ahari yerekeye ivyintu uzeye, yerekeye ry'amabwirizwa. Turabe aho engene Imana ingene ivuga kuri aya mantuze kuvyerekeye aya mabwirizwa. Urumva aya mabwirizwa twarumvise ko hariya usomye neza usanga ijya mbere ngo ntihakagire izindi mana mbangikanye. Icya kabiri ngo ntukibazire igishushanyo,
ntugapfe kuvuga izina ry'Imana vy'ubusabusa. Ayo urumva ko ni hagati yawe n'Imana, ni hagati yanje n'Imana. Hanyuma acavuga ngo wubahe isabato. Yego. Hanyuma haca haza kandi irya gatanu rivuga ngo wubahe so na nyoko. Irya gatandatu ntukice. Iry'indwi ntugasambane. Iry'umunani ntukibe. Iry'icenda ntukagirize ibinyoma mugenzi wawe. Iry'icumi ntukagire inzu ya mugenzi wawe cyangwa umugore wa mugenzi wawe. Urumva rero ayo mabwirizwa yose apoperanijwe muri aya mabwirizwa abiri. Ibwirizwa rya mbere twumvise Yesu yavuze bariko baramugeresha aba bantu z'abafarisayo bariko baramugeza, hanyuma kuko aba basadukayo bo ntibemere kuzuka. Kuko batemere kuzuka rero Yesu yariko bariko baramubaza ivyerekeye byo kuzuka, hanyuma arabibishurako. Amaze kubibishurako aba bafarisayo n'abaca baraza baza kumugezesha bamubwira ngo tubwire ibwirizwa rikuru. Rero Yesu arababwira ati rero ibwirizwa rikuru niri, arabishura ati mukundishe Uhoraho imitima yanyu yose. Umuntu akundishe Uhoraho umutima wiwe wose. Ego. Ikindi kigira kabiri ngaho kandi kigira kabiri umutima wiwe wose ngo n'ubwenge bwanyu n'ubugingo bwanyu bwose. Ubugingo ufise butuma umuntu ahema, butuma umuntu ahema. Ukundisha umutima wawe wose Uhoraho, hanyuma n'ubugingo bwawe bwose, ngo mbere n'ubwenge bwawe bwose. Ibintu byose umuntu ashobora kugira, urumva, yaba ubugingo, yaba umutima, yaba ubwenge, ivyo byose tubikundisha Uhoraho. Aho rero twamara gukundisha Uhoraho, tuzoba ntidushobora kwibazira igishushanyo, ntidushobora gusenga, ntidushobora kuvuga izina ry'Imana gusa, ntidushobora kugira gute. Ivyo byose dushobora kubigira kubera ko dukundisha Imana ubwenge bwacu, inkomezi zacu, hanyuma n'ubugingo bwacu, n'intuzeye n'umutima wacu. Umutima wacu ntushobora kuwangaza ngo tuwushire ahandi, kuko ikibanza kinini tuba twagihaye Imana yacu, niyo ibiganza. Imana nishima cyane. Hanyuma ngo yigira kabiri naryo ivuga ngo hari rigira kabiri ngo ni naryo niri ngo yiga kabiri ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Umuntu akunda mugenzi we ntamwiba, umuntu akunda mugenzi we ntamutuka, umuntu akunda mugenzi we ntashobora kumusambaniriza umwana wiwe cyangwa umugore wiwe. Umuntu akunda ntashobora kugira gute, ntashobora gutuka, ntashobora gukubita umuntu ukunda. Oya nibikunda. Urumva rero tumaze ayo mabwirizwa abiri, iyo twubashe Imana, hama tugakunda iyo Mana, hama tugakunda n'abagenzi bacu bose, n'abantu bose tukabakunda. Nagomara kubwire ko ivyo nivyo vyagezwe bibiri, kandi twumvise ngo byose niho vyenena. Ivyo ari byo byose abantu bavuga ngo nibiki, nivyandagutakiye byinshi, bavuga gute, nitwashobora ibi bibiri n'isabato tuba tuyishobora. Kuko isabato bisobanurwa kuruhuka. None cyo tugenda tukaruhukira mu Mana, tukaruhukira muri Yesu Kristo. Ni kuruhuka. Iyo twiruhukiye tukaruhukira muri Yesu Kristo, tuba turuhutse, kandi aturuhura imitwaro yari ituremereye, aturuhura ibyatunaniza. Nico gituma bavuga ngo nimuze kuri jewe barushe n'abanaremerewe ndabaruhura. Turarushe, yuri yari ya mwisi, uraruhijwe n'amanyama, uraruhijwe no kwiba, uraruhijwe no kurwana, uraruhijwe n'ubwo busambanyi, uraruhijwe n'iyo nzigo, uraruhijwe n'ayo manyama. Ivyo byose birakuruhije.
agomba kubwire nta wundi ashobora kukuruhura ni Yesu Kristo. Niwe avuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Uragomba kuruhuka uze kuri Yesu, niwe ashobora kuruhura. Nta wundi yigeze ahamagara, n'abandi bose bavugangwa, n'abandi abantu bemera, nta wundi muntu yigeze ahamagara abantu ati nimuze kuri jewe ndabaruhura. Uwo bafise igitabo cy'uwo muntu yanditse yoca kinyerekana jewe. Mugabo ni uwo mugabo yitwa Yesu. Yavuze ngo mwikoreze ingata yanje, ubwo ingata yanje itababaza, n'umutwaro wanje uhawutse. Yesu agukoreye umutwaro we urahawutse. Ivyo vyakuremera byose wumva uremurutse. Iyo nyota yakuremo, iyo nyota y'ibiboreza wumva uremurutse. Iyo nyota y'itabi wumva uremurutse. Iyo nyota y'urumogi wumva uremurutse. Iyo manyama wumva uremurutse. Ico gituma rero nagomba kugira inama uze kuri Yesu, niwe mwami w'abantu, niwe ashobora kukuruhura. Ngaya majambo rero twagomba kugira, nagomba kwibutse ko ukundisha Uhoraho umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose, ukunde mugenzi wawe kuko wikunda, kandi nta muntu yigeze kwiyanga. Mwese mwari kumwe mugeze ku kiganiro cya Burakeye. Imana